ndibuka uwo munsi nahuye n'abantu babiri mu ibarabara ndiko ndagenda. Bo hari utaga cyangwa hari mwico? Ari ku mugoroba mvuye mu kiganiro. Murana abantu ico gihe nari mfise ikigabasha nariko ngenda n'amaguru nivyo. Turahura peti ndagufana ibintu nk'ivyo turaganira muziki yawe ikigenda gute ama nkubona kuri rezo social coiffe yawe fresh kuririmba nyene ndabona ko ni fresh sana. Nsanzwe ndagufana turaganira umva uhuye n'umuntu akakubwira ko agufana sanzwe gukurikirana utangura kumutega amatwi wumve vyakubwira. Yego n'abakobwa batatu ku munsi ariko apana inyungu ziwanje. Hari undi muntu ari abandi bantu hari indi miyaga izobiri kira feeling ubwo busambanyi. Yego kuravyumva kundavyo nzoba nsabwa nzoba nsabwa kuryamana n'umuntu umwe mu kwezi w'imyaka 50 hano twahuriye. Barambwira inzira ahantu location yene dushobora guhuriramo. Yego ndagenda boro nsanga na ha boro. Nagiye mujanye nandi? Je nagiye nijanye jenyene. Ntwagira ubwoba bwo kuja guhura n'abantu utazi? Nabo narabane nkuko duhuye ukambwira ibintu vyanje vyose vya muziki. Suppose kuri umufana nyene ibintu vyanje usanzwe bikurikira. Kandi umva afise no kugushigikira. Afise no kunshigikira. Kandi avuga ati ivyo ni ibintu mba ngiye gukora mwibanga rero bisaba ko bitaba officiel ngo abantu ngo ngende ntwaye abantu baza kubimenya. Yego. Ndavuga ndagenda. Turahurira ahantu ebana boro tani tara na rimwe. Aboro tofubonye nitara nariyo ndavuga yangano bantu ayinano ameze gute. Ahanyene mu gisagara ca Bujumbura. Ahanyene mu gisagara ca Bujumbura. Ndagenda barampa gatebe ndicara fresh. Ndagira mwakoba gusa ndavuga ati ntawamenya abantu bagomba kugufasha ntiwocuba. Mugabo urumva wagize ubwoba urumva. Naramanje ndagira ubwoba ava. Kambwira we tugomba kwanza tukwigisha ukuntu ushobora gukora umuziki abantu bakawukunda abantu kandi bakumva bari inspire nyene. Barambwira barampa imiziki myinshi ngaha burore butandukanye imiziki nagiye kubiraba nyene ukumva ni imiziki itabura nyene muri industry faster. Zoze muratira attention ku imiziki mubona ngaha kumva ya muziki wumviriza ukumva wagutushije kumva n'umuziki bana hanaha faya kurakubita kweri haba hari imbaraga ziri inyuma y'ibirabi. Eka ndacabigwa agenda bizi narabibwiwe gusa rero bamaze kumubworo yaravuga baba yango kweri nanje aha ni lazima ngomba nkubite kweri. Uca nawe uravyemera? Gusa ndabanza ndavuga ati kumbe wajawa azaga kubita mahiti hari ibintu byinshi nyuma. Kumbe umuziki wenyewe uza gusanga utandikiwe no ngaha kuri ubu butaka. Ni gitari ubonye kuva wakabaho ni meme na image n'ishusho uyibonye ubwa mbere ubona piano ukabona n'ubwa mbere ubonye iyo piano. Studio iteye ubwoba. Ndafise indirimbo ubunyene ndayisohoye nuko nyene ngira izo esprit zitakira inyuma nayisenge. Gusa ndafise indirimbo jewe ntandikiye ngaha ntandise n'amaboko yiwanje. Melody tatorewe n'ubwonko bw'iwanje. Melody yatowe n'ibindi bihanganga. Iteye ubwoba. Iyo ndirimbo rero sasa uraniyumvira none iyo ndirimbo ko jewe nkimara guheba ivyo bintu narega habaye intambara nyinshi cyane nanje ndagwana izindi ntambara iyo uriko wirukana imiyaga mibi urakoresha nawe uzana imiyaga myiza ikaba ariyo yirukana mibi. Niyo bavuba nagirageje kwirukira mu masengesho ndagira umuntu amba hafi nabisiguriye neza fresh ndagira umuntu amba hafi aransengera aranyigisha ukuntu nshobora kwitwara bumeze fresh. Hello bakunzi ba Trivial Dreams turabaramukije bivanye naho muherereye. Ni Felix muri kumwe kuri micro kuko musanzwe mumenyereye.
twagarutse kuri Mike kugira ngo tubazanire umuririmbyi mwagiye mukunda cyane ndetse bamwe na bamwe musaba yuko dushobora kumugarura kugira ngo tubashe gukorana ikiganiro. Rero uyu nta wundi ni G Power, umwami w'amakwafi, umwami ni byinshi cyane nshobora kumuvuga ko, ariko reka ndakuramutse cyane G Power. Meze fresh. Bien sana kweli. Mimi naona pendeza. Thanks sana, nubizi none ino byacu. Ngo umaze iminsi pendeza cyane, ninde muntu ariko arakwitaho muri iyi minsi? Nyene n'ubuntu bw'Imana urabizi. No buntu bw'Imana n'abantu nagiye ndaronka kuri Achieve Your Dreams, no. Yeah. Uvuze ubuntu bw'Imana ngo njewe nzi kuko nta buntu bwo kuba ko bivanye nuko nyine utarizera umwami n'umukiza. Je namwizeye. Ubuntu uri kuravuga n'ubu nje menyere cyane n'ubundi. Namwizeye kera jewe. Nizeye umwami ke ibintu byose nagiye kubijamwo ni protege ku mpande zose. Ushatse kuvuga yuko ushobora gukora kuri kote zose bigakunda kuko bivuze? Ego kweli. Nko tumenyereye mu macece bavuga yuko umuntu ari indirimbo z'igisani waba yarapoteye yaragiye kera. None urumva wewe gute? Je ndakora ku mpande zose. Je ndi n'umuririmbyi wo mwishengero kweli. Ego kweli. Ntuweshe kweli? Je ngiye kuri church ndasenga fresh, bikorwa muri eglise nkabikora. Je nandukanye nabijya vyiyumviro vy'abandi biyumvira ngo umusani ngusanga ameze ukuntu yimiriwe icadasenga ibintu nk'ivyo. Je ngiye kuri eglise mba ndumuntu asanzwe ubusani ndashira hirya nkasenga Imana. None ubifatikanya gute? Ndabifatikanya gute? Nibisanzwe ndamenya umwanya wo gusenga nkamenya n'umwanya w'igisani. Pastor wantara gusaga munanga gushira hanze y'urusengero. Avyo yoshobora gukora. Ni basore ndirimbo aragushigikira vraiment. Ego kweli. Usengera yo kwanza. Irabara nawo wasengero. MC ndafsano usengera kweli. Aho ni sawa kabisa. Ama reka tuje ku ikorwa nyamukuru cyatumye ndakwemvita. Tumaze iminsi tubona ku mbuga nkoranyambaga utariko ukora cyane. Byavuye kuki ko mu gihe wari ngaha wari watubwiye kuko bana tukwiteguza uri mu mavuta mashasha. Ko umengo waciye amezi abiri udasora igikorwa byagenze gute? Je naragize ibibazo bitandukanye. Nyene nanje nari nzi ko nzogaruka ndi umuntu wa danje. Nzi ko nzora duhuye cyatuganire nakubwira ko ndiyubaka ku mpande zose. Nzi ko nzoza nturira. Fire. Ugabe byarangiye nabi kweli. Byarangiye nabi ukuntu nari niteze ko nzoza siko naje nyene. Nari mfise abantu twahuye. Abantu twahuye ambwira ko bagiye kunyitaho, banyigishe vyinshi muri industry, banyigishe vyinshi nyene mu bijanye na career y'umuziki. Mugaye ivyo bintu ngiye kubiraba nsanga ntibinyorohereza. Ko guteba nkuku. Uvuze ivyo bintu ko umengo uri kuvuga mu marenga. Ni abantu basanzwe bagushigikira mu gusupportinga ni label ni gute? Uko basi ivyo bintu sukuvuga ngo nabantu basanzwe banshigikira. Abantu twahuye. Nabantu mwahuye. Abantu twahuye. None ko umuntu agenda hora n'abantu bagiye batandukanye. Abo bantu barabaki. Basi nabantu novuga ko ni nk'imiyaga mibi basi kandi abivuge ngo mauvaise esprit. Abantu twahuye sabantu abantu bagaragara. Abantu bagaragara. Abo bantu mwahuriye he byagenze gute? Ushobora kutubwira nyine amakuru yawe? Nahuye n'abantu nubwo ndabita abantu ariko sabantu shase kugira ngo nyene bitahurike. Basi abandi bakunda kubita gute? Reka basi ndabita imiyaga mibi. Nahuye n'abantu, abo bantu twarahuye barambwira Peti. Ndibuka uwo munsi nahuye n'abantu babiri mu ibarabara ndiko ndagenda. Hari utaga cyangwa hari mu ijoro? Ari ku mugoroba mvuye mu kiganiro. Muranabana ico gihe nari mfise ikigabasha. Niko ngenda n'amaguru nivyo.
turahura Peti ndagufana ibintu nk'ivyo turaganira muzike yawe irikigenda gute ama nkubona kuri rezo social coiffe yawe fresh kuririmba nyene ndabona ko ni fresh sana nsanzwe ndagufana turaganira umva uhuye n'umuntu akakubwira ko agufana sanzwe gukurikirana utangura kumutega amatwi wumve vyakubwira yego turaganira aratangura yambaza rero kariyere yanje ya muzike bimeze gute andagira ivyo ndamubwiye hama rero nawe arambwira Peti gender ndakunda abapeti bangana nkuko kwanyu ariko barapambana barakora ndashobora kugufasha ndafise abantu benshi nama mfasha nawe ndashobora kugushira muri bamwe muri abo mfasha agufashe gute abo bantu bonyine barabikwisabiye canke ni wewe bonyine nibo babinsavye bagusaba bakwitira nk'uri umufana bangira barabafana banze basanzwe bakurikirana ibikorwa vyanje gusa none kandi bavuze ko atari abantu aribo bafana rero je nanje nivyo vyantangaje je twaganira nzi ko ari abantu basanzwe ariko after nza gusanga atari abantu basanzwe icyo gihe rero bakubwira ivyo wabona nk'ari abantu nyine je nabona nk'ari abantu basanzwe nyene turiko turatemberana mugana nza gusanga nabantu nyene mu zindi mpwemu yego ambwira barambwira rero ukuntu bashobora kumfasha barambwira umunsi uyu n'uyu tuzohurira ahantu je barambwira ahantu duhurira raza ahantu twahuriye barambwira inzira ahantu location nyene dushobora guhuriramo ndagenda boro nsanga na boro nagiye mujanye nande je nagiye nijanye jenyene ntiwagira ubwoba bwo kuja guhura n'abantu utazi nabo narabane nk'uko duhuye ukambwira ibintu vyanje vyose vya muziki spoza kuri umufana nyene ibintu vyanje usanzwe bikurikira kandi umva afise no kugushigikira afise no kunshigikira kandi avuga ati ivyo ni ibintu mba ngiye gukora mwibanga rero bisaba ko bitaba officiel ngo abantu ngo ngende ntwaye abantu baza kubimenya yego ndavuga ndagenda turahurira ahantu ebana boro tanitara na rimwe aboro tofubonye nitara nariyo ndavuga yangano bantu ayinano ameze gute ahanyene mu gisagara ca Bujumbura ahanyene mu gisagara ca Bujumbura ndagenda barampa gatebe ndicara fresh ndagira mwakoba gusa ndavuga ati ntawamenya abantu bagomba kugufasha ntiwocuba mugabo urumva wagize ubwoba urumva naramanje ndagira ubwoba ava je nkiyashikana naramanje ndagira ubwoba gusa mbona bapoesheje baricaye karibu ni sawa ntidukunda ibintu vy'amatara urumva dukunda ibintu vy'amatara kandi tugomba tuyaga ibintu vy'akazi mwibanga fresh turayaga ndicara turayaga fresh ambwira Peti nga rero muri music ukuntu bimeze ngomba tukwibira ibanga hari ukuntu bakora twe twamadushigikira abasani benshi nawe rero turashobora kugushigikira kandi twabonye wori umupeti wa fresh aya na business nta kintu na kimutokora ku bwa business bitwa Jiki ukuntu ntatinya kugaragara ku mbuga na look nshase ambwira Peti we turiko turabira abantu urumupeti udashobora kugira icutinya kugira ngo business yawe gende fresh rero reka tukubwira uburyo twe dushobora kugufashamo ambwira gusa nibirefu kweri nibirefu sinzi ko none tukiri ngaho bavuze kuko bagomba gufashe bagomba gufashe nk'abantu bakuzana muri label bagira baguheza ubundi bushobozi bw'izindi mbaraga nyine ko abantu baririmba abantu babikunde uko gufasha bari kubakubwira ni ukuhe oje gufasha batanguye kumbwira muri uwo mwanya ukumfasha bo bashaka kumfasha mu buryo bwose bubaho ari amafaranga ari promotion bwotuma abantu bazokumviriza indirimbo zanje bakabatusha uravyumva yego bakabatusha kambwira we tugomba kwanza tukwigisha ukuntu ushobora gukora umuziki abantu bakawukunda abantu kandi bakumva bari inspire nyene barambwira barampa imiziki myinshi ngaha burore butandukanye imiziki nagiye kubiraba nyene ukumva ni imiziki itabura nyene muri industry faster
zoze muratira attention kuyi muziki mubona ngaha kumva yani muziki wumviriza ukumva wagutushije kumva n'umuziki bana hanaha faya kurakubita kweri haba hari imbaraga ziri inyuma y'ibirayi eka ndacabigwa je ndabizi narabibwiwe gusa rero bamaze kumubworo yaravuga baba yango kweri nanje aha ni lazima ngomba nkubite kweri uco nawe uravyemera gusa ndabanza ndavuga ati kumbe wajaba azaga kubita mahiti hari ibintu byinshi kumbe umuziki wenyewe uza gusanga utandikiwe no ngaha kuri ubu butaka uza gusanga umuziki nituzi nawo wandikiwe gato gaca tuza twebwe hiti muziki nuza wandikiwe Lakini ndahubwire ko ngari imiziki myinshi tubona usanga itandikiwe ngaha muri izi studio twe tubona. Ivyo bintu bavuga nko ari bishasha dipa. Niho ndakubwira ibintu je nabayemo. Kugira ndabivemwe amasengesho ngaha azimisi mu masengesho bara. Kono mbabizi. Bya bindi bitoro. Barambwira okay ukuntu bimeze akandi kantu ndagira ndakwibire. Ngaho urazi ko dufise umusani ashobora kuririmba amajwi 18. Amajwi 18. Gute? Ashobora kuririmba amajwi 18. 18 kuri 18. kandi ngaha twe ntidushobora kubimenya gusa mu ndirimbo ziwe. Ayo majwi utegerezwa kuyasangamo mwibanga. Bonone abo bantu babandikira jewe kuri iyo etape naringezeko. Naringeze ku majwi ashika kuri 7 amajwi 7. Kuri 7 amajwi 7. Niho nananiriwe. Bonone abo bantu tukiri ngaho kuba ngo bemere kugufasha. Tavyo bagusabye mbere yuko bagufasha. Ibintu bansavye kwanza bagitangura kwiyumvira kunyagisha ibijanye no kumfasha. Barambwiye uburyo nshobora gukora mu indirimbo. Barambwira uburyo nshobora kwandika mu indirimbo. Je ndafise indirimbo ntiyandikiye jewe n'amaboko yiwanje. Kanto n'ubu nyene ntokubwira ngo ni naka yayinyandikiye. Yego. No mukuzarira yandikiwe n'abantu bita ngo abavyeyi beshi babita ngo n'abavyeyi banyandikiye turayikubite barambwira peti urazi muvyeyi wacu mukura amajwi azi ndabizi wahora usengura yumva amajwi muvyeyi wacu azi ibihumbi n'ibihumbi vy'amajwi peti tuzokwigisha amajwi ku buryo ngaha mu Burundi uririmba tawukuzanira ngo Diamond wiki kwigisha amajwi uzosanga we ngaha abantu rirangirana pana bire bya Kristiamu tukigisha amajwi none ngeze ku arama etape n'abandi afise indirimbo nandikiwe aranyandikira ndafise iyo ndirimbo melody yayo je naricaye muri studio ubwoba uyiranga ngaha bari hari ibintu n'amazi kugira ngo ibintu bifike iyo studio je ndayifise muri Nigeria nayigeze mu Rwanda je nanje naragize ubwoba gusaragira igihe nyine ubwoba burahera ndavuga je ndagenda indirimbo faster indirimbo ivuye mu Burundi zitwika isi yose kubadida taraba studio nicaye je nibaza na indi studio nta bindi byamamare mwahoreranye muri iyo studio amvuze ngo mena amabanga n'ibintu bya atari uze ngo mena amabanga usanga bamwingira abantu n'ubu honyine sinzi muzogerageza ngira kunkingira gusa ikambi ikibanga gusa gusa ibanga namenye nijye uko ngaha mu Burundi dufise umusani azwi afise amajwi ateye ubwoba
amajwi ateye ubwoba ngaha mu Burundi nashobora kuvuga aha mu Burundi kandi nagira ndakubwire ko dufise n'indirimbo ziteye ubwoba kandi zitandikiwe ngaho kubibona melody zitatorewe zidatorerwa ngaho izo ndimba zaramaze gusohoka amabanga melody zitatorewe ngaho je naricaranye n'ibihangange ariko urumva dutora melody y'indirimbo ndicarana n'ibihangange ngaha hamwe ubona gitari ukabona ni gitari ubonye kuva wakabaho ni meme na image n'ishusho uyibonye ubwa mbere ubona piano ukabona n'ubwa mbere ubonye iyo piano studio iteye ubwoba ndafise indirimbo ubu nyene ndayisohoye nuko nyene ngira izo esprit zitakira inyuma nayisenge gusa ndafise indirimbo jewe ntandikiye ngaha ntandise n'amaboko yiwanje melody tatorewe n'ubwonko bw'iwanje melody yatowe n'ibindi bihangange biteye ubwoba iyo ndirimbo rero sasa uraniyumvira none iyo ndirimbo ko jewe nkimara guheba ivyo bintu naregereye umukozi w'Imana ndamusigurira aransengera nyene ndavavanura n'izo muhema ndiyumvira iyo ndirimbo none iyo ndirimbo bizogenda gute nzoba nkiso kwe ni indirimbo mare ndayumvise naye ndumva ko iyi ndirimbo iteye ubwoba indirimbo ndyoherwa sana iryoshe sana bibisazi yego ndiyumvira iyo ndirimbo eske nzoyisohora bizogenda gute muga kandi ngiye kwibuka ko navavanuranye n'ivyo bintu ca numva umenga niyo ndirimbo noyiheberana n'ivyabo kubera urumva si indirimbo nanditse si indirimbo natoreye melody sinzi rero kubera iyo ndirimbo mba nayisohoye kera mba narayisohoye mw'ivyo bihe birenganye gusa condition zaje inyuma y'iyo ndirimbo nizo rero ntashoboye kuresist izo niziye yaga nico nangiye n'umundi nico nanje nagira ndakubona kubera ko kumva yuko ugiye mu bantu nk'abo badasanzwe impemu amugaca usanga muri izo mpemu ugasanga hari ikintu kizishima ivyo dushaka kumenya burya barafasha abantu kubusa gusaba ngo bavume ibobo nta yandi sacrifice bagusaba ivyo rero nivyo vyadanje ivyo nivyo vyatumye jewe ntashobora kuresist ivyo bintu vyabo kubera condition jewe iyo ndirimbo duhejeje kuyandika turaza kuyitoya melody mbere na record yarabaye record iyo ndirimbo mugandavu hageze kwisora rero barambwira condition rero ziza kuza inyuma iyo ndirimbo n'abana ngaba bari ku ma condition attention hari abana ngaba bafise imitima ikomeye condition zibabwira je gusa nararavye condition ndashobora kuresista kabisa condition rambwira ati peti iyo ndirimbo izosohoka iyo ndirimbo izoba ari hit iyo ndirimbo izobiri ari indirimbo izofata imitima ya benshi peti generation uri murabona imyaka ufise Petru mu peti wa fresh we dushobora kugukoresha tukaguha ikintu cyati tukaguha kuba uri umuntu w'abantu turashobora kuguha ubwo bushobozi a condition ke ku munsi twe tuzoryamana n'abakobwa batatu ku munsi biciye muri wewe bobo canke wewe bazokoresha jewe nk'igikoresho gute rero jenzo rumva muri make ni jenzo bandikunda ni jenzo bikora ni jenzo nzoryamana n'abakobwa mugabo inyungu ziri ziwabo izo nyungu zo bizi wabo gute kandi ari wabikoze kompana n'ubundi n'abataja muri izo condition bama barabikora gusa rero none ngiye gutaho abantu tubona ngo barasambana gusa niba bari bo basambana ku gatwe kabo hari abandi bantu ubwo bariko barafiringa ubwo busambana bihora byo cenzoryamana n'abakobwa batatu ku munsi ariko apana inyungu ziwanje hari undi muntu hari abandi bantu hari indi miyaga izobiri kirafiringa ubwo busambanye yego kuravyumva kondavyumva nzoba nsabwa
nzoba nsabwa kuryamana n'umuntu umwe mu kwezi w'imyaka 50. none abo bantu bo barabakuronderera canke urumva ntizoba sinintuze ziyo si je nzoba mfise kugira guhangayika kuronka abo bantu. Oya abantu kuboneka nta kibazo na kimwe muri jewe kizoba gihari. Ibizotuma baboneka bo bazoba babikreya gusa byose bizoca kuri jewe, bizoca muri jewe. Ije nzobarondera gusa uko kubarondera si jewe jenyene. Nzoba mfise ikindi kintu. D'abord nzoba mfise ikintu gituma bonye naribo banyirondera abantu banyumvamwe ibintu nk'ivyo. Kurumva? Yego. Jico nta kibazo kizoba gihari muri jewe. Mugandi ndavuga n'utuntu man nuko nyene ntabanje kumena amabanga vyinshi. Ibintu vyinshi gusa nabonye hasi nshobora kuresista. Umuntu natanguye ibi bintu ndumuntu asenga ibintu nk'ivyo. Ndabona sinshobora kuresista. Ndavuga iyo ndirimbo vraiment ubwo bufasha bwanyu sinshobora kuburesista. None ukimara kugira amahitamo ntazi n'ingaruka zakugaragayeko. Habaye intambara nyinshi cyane. Nanje ndagwana izindi ntambara. Iyo uriko wirukana imiyaga mibi urakoresha nawe uzana imiyaga myiza ikaba ariyo yirukana mibi. Niyo bavuba nagirageje kwirukira mu masengesho ndagira umuntu amba hafi. Nabisiguriye neza fresh ndagira umuntu amba hafi. Aransengera aranyigisha ukuntu nshobora kwitwara. Ubumeze fresh gusa nimeze fresh ndidegemvye ubu nta kintu kinyiruka inyuma nta ico gihe ntasinziriye man ntasinziriye mwijoro ndiko ndayaga n'abantu kandi ku kapere mugandi ndi kuri apere utobona ngo ndi kuri apere yanaka ico gihe narara amajoro ntazi ivyo ndimo ndiko ndayaga n'abantu ndi ku madiri reka duhuye yaho ubwira peti ngomba nze natse umuriro fire navuga mu misiza nko mu mezi nk'abiri gusa abantu nzoba nabajyamitse hasa basabi bande ga sigaye rero tuze turatira attention tuze turabona ibintu biriko biriruka canke abantu bironkeye ibintu yego sinagirije abantu gusa nawe ubishaka gusa sinawe ubishaka ni chance nyene novuga ko ari chance zibi zikugwako ko yankanje uwo munsi ivyo bintu binzira ni ibintu ntari niteze ibintu nk'ivyo ubona huye nawe mwiba bo reka turebe uko twoheza iki kiganiro mugabo turashaka kubwira abantu yuko ino sigoye irimo ibintu byinshi cyane ariko kandi ikintu gitangaje nubwo buryo wahuyemo nabo bambaye umubiri kumva barageze muri iyo studio yabo aho kadushima Imana ko wavuye umeze neza kugeza nuko umeze neza none ko bimeze uko iby'umuziki waciye uhagarika watangiye ubundi buzima bw'amasengesho ubura umukorari mu kanisa ubu navuga ko ibintu by'imiziki kabisa wapi none ugira ubihebe burundu cyangwa ushaka nyine ufata indi version shasha ndashobora kubandanya ibintu by'imiziki gusa pani imiziki twe twumva ndashobora kubandanya na gospel imiziki twumva ushatse kuvuga ndashobora kurekana n'iyi miziki basi nk'iyi miziki yabo bantu ugakora oya Trace niyo yabo ndashobora kurekana na secular music ukayiheba burundu aja muri gospel ayimba gospel kuvuga ngo nshatse gutuka secular ngo ni muziki mibi oya gusa ni kubera nabonye amatake ayirimo sishobora kuyaresista ushobora kuyaresista ni fresh gusa seki imwe amatake menshi niyo mpamvu mvuga ati je ndashobora kurekana nayo nkabandana na gospel music bo ndumva ko ibintu tazobibemeza nuko nzobanza nkahindura look kaonanje gukora kiganiro ya look yanje nayikuyemwe nako nubu nabigerageje kuyinyegeza na chapeau ndi musi uzona rero naje nakuyemwe vyose meze fresh
ufite indi look kiganiro ndiko ndirimba ka gospel haleluya 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 Yeah. amen amen so rero Yeah. turagushimiye G-Power ariko kandi vraiment dushima Imana yagukuye aho hantu Mm. hari ateye ubwoba vraiment Mm. kandi ku bantu bumva ino ntahe vraiment urumva yuko Mm. nyanje ubwanje nayo ntangiye kuririra inyuma ya kamera Mm. kuko byari ibintu bitoroshe kubona waravuye mu menyo y'intare Mm. ariko kandi ico no gukonsera no gukizwa ukaja mu rusengero neza neza pana bigeze kwa mukura agenda ugiye gushaka abadada n'ibindi kuko urumva n'ubundi Imana yakugiriye kuva ngaho hantu ikintu gusa nzokora ikintu nzokora gusa naco nyene sindi siyo nzobanza ndakibaze numve ko atarisk atangaruka ndashobora kubera iyo ndirimbo mfise ndumva ko imbuza amahoro kuba ndayifise numva ko ari indirimbo imbuza amahoro kuba ndayifise mvuga ndayumvisha abantu ngire gute none ko ndiko ndadesida kubiheba ndabihebe namaze kuyumvisha abantu nayikuyemwo bigende gute nivyo ndiko ndadesida gusa navyo ni ibintu nzobanza nkabaza peut-être nk'umuntu ariko aramfasha gusenga numve ko atariske atangaruka mbi iyo ndiri kubirantera ubwoba naje mu gihe nkiyifise ndumva ko nta mahoro ntusinekanye aya tuzokomeza tugusabira Imana tugusengera taco Imana idashoboye byose irabishoboye ariko kandi jewe kubwanje numva niyo ndirimbo iheba nta mpamvu yo kumukagira ukagusenga ukayivamo kandi ikindi shasha kandi ikindi shasha rega ikibazo sukuba no yiheba kuyiheba nibisanzwe ahubwo kuresista kuba kuyiheba rero kuresista kuyigumana kugeza n'ubu tuvugana uracari muri basi ndiko ndavuga ngo kuyiheba kuyisohora vyari bisanzwe ubundi vyari bisanzwe ni navyo nari nshaka yego gusa irambuza amahoro kuba ndayifise muri jewe ndayumva ndi umwe aya uruwo gusengerwa kabisa kubera no biguma ingarukamwo ndaryamikangarukamwo ni hatari aya birumvikana cyane gose birumvikana rero turabashimiye bakunzi ba Chief Your Dreams mukomeze muba hafi uyu musore wacu G-Power impamvu twamuzanye twumvishe amakuru turavuga reka tuzoze tumubaze uko vyagenze rero mukaba mwavyumviye rero mwumve yuko ibintu bitaba byoroshe dukomeze nyine dusengeranira murakoze G-Power kuba twabahamagaye mukaduheza ikiganiro abantu ni bakunda ino ntahe turashobora kuzuza batanga partie D kugira ngo babashe kurushirizaho kumenya ibyakubayeko mwakoze cyane kubw'ubutumire mwana asante sana nanje ndabashimiye cyane kuba mwagerageje kuntega amatwi kumaka kanya yego yani imesi myinshi naboneka nari ndabikumbuye kwi the games sasa